Ibyo mu isi n'amayobera tubayeho gutandukanye, buri muntu wese agira imico yiwe. Uyu musaza KARABADOGOMBA Petero TV yaronse amakuru ko akwije imyaka 50 atarikoza amazi. Iyo nkuru ntabwo iryoshe kumva, ariko kandi irasekeje. Ntawo byumva ngo reke gutwenga ukuntu umuntu ashobora kumara imyaka 50 mbere narenga ataroga. Nka televiziyo yanyu ari nabyo tubabemereye kugira ngo twame tubashikiriza amakuru mutari muzi atagira kwivuna. Tumaze kubimenya, twavuye mu gisagara ca Bujumbura aho dusanzwe dukorera, dufata urugendo rw'ibirometero hafi ya 50 twerekeza mu ntara y'Ibitoke, komine Buganda, zone ndava, kugira ngo dushike kuri uyo muntu tumwirabira. Abamaje ngo tujane mu Nyeri. Ibyo urugendo ni rwabaye rugufi, ariko kandi tumaze kuhashika twarabonye neza ko ibyo batubwiye batatubesha. Twageze mu rugo iwe turamubura, dusanga sihari. Noneho tugaruka kwibarabara, baradufasha kumurondera, tuhava turamubona yuzuye udusoni twinshi, afise n'ubwoba kuko yarabonye abamenyesha makuru atarabiteze. Ntabwo yatwugurukiye neza ngo atuyagire, ariko KARABADOGOMBA avuga ko iyo myaka 50 nibyo ayimaze atoga, ariko icyo asigura ngo ubukene bumwugarije, impuzu gashaza, ibirato kambara, n'inzara idasigaye inyuma. Mbere akaba asaba ko uwogira agahuzu yokamuhereza kugira ngo nawe amere neza nk'abandi. Akaba asaba ko uwo mufasha yomuhereza ibirato kambara, impuzu, utwafungura ngo n'itongo ryo kurima. Tumubajije imyaka afise akaba atayibuka neza, nawe ngo ntayazi, ngo ariko ngo yibaza ko yoba afise 80 canke irenga. Umuraba kujisho gusa urabona ko umenga yoba atarayikwiza, ariko wumvise ibyo akubwira wagahonje n'ibyo yabonye bya kera ca wumva ahubwo yoba yirenze. Ko mu byo yatubwiye tumubwira tumusezere twamaze kuzimya ivyuma byacu, yaratubwiye ko n'ivyo mu 40 hari ibyo yibuka. Byumvikana ko iyo myaka 80 ayirenza. KARABADOGOMBA Petero akaba amenyesha kandi ko yipfuza no kugira umugore, ubona ko iyi myaka yose ayimaze atamugore agira. Inkuru ya TV uyikurikiranye harimo inyigisho, harimo kandi n'agahinda.